mu rugendo arimwo ndavuga uno mwami wa Empire Ave ndavuga Sat B kabisa abona ko mu mpera ya 2024 yagiye ateramisha abo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura hariya muri Gera Plaza ni zone ya Kamenge kabisa. ni kwigerezo rya mbere yashimye kwifatanya naho yavukiye ndavuga zone ya Kanyosha maze integuro iraba abona ko brigade canke brigade yakoze ariko n'igiteramo hage haraboneka stage igiriki ibomoka kandi gakora amadega umwe wese yibaza mbega stage zitegurwa gute zisuzumwa gute byari bikwiye kumera gute mbega nibiro by'umuhemusi byabaye byinshi canke ni misumari yakoresheje canke n'ubuhinga bwakoresheje ubutagiye burasuzumwa. Ugiye kuraba neza bwana Claude Saga ni Sat B yari yateguye igiteramo kandi kimeze neza. Igiteramo cya mbere sinzi ko ari kubera aho cyabereye hari asanzwe hatunganije neza cyagenze neza nta kabazo na gategeze kaba kandi n'abantu barabyishimiye cyane n'ubwitabire bwari buri ku rugero rwo hejuru gusumbya ikigenekerezo rya mbere. Ugiye kuraba rero mu Kanyosha naho kwigerekezo rya mbere ry'ukwezi kwa 2025 yaragize tireka ntangura umwaka mpereza umunezero abo kugatumba maze dukomeze kubana neza mu rugendo rwa kariyeri y'umuziki no kuduza impano cyangwa ingabire z'abana b'u Burundi. Sat B rero mu giteramo ciwe uba wateguye uvuga ati uba wizeye ko ibintu biza kugenda neza. Igiteramo cyagize success ariko kigira n'amadega gihura naco atari meza ku ruhande rumwe kuko dikote technique hari bitagenze neza. Cyambere ugiye kuraba ni stage dufashe urugero rw'umuririmbyi Sat B kabisa arayirengeye ni hamwe nyene ukuboko kumwe kwiyaga ntikwimara uburyo ariko waragarutse ku munsi wejo ibiteramo biriko biraba mw'iki gihe nta sponsorship irimo kabisa no gituma hambavu yo kubura sponsorship nuko basi baba bakwiye kuza baranatarataza. Sat B turamwibuka akorana n'imwe muri company ikora ibintu bya assurance mu Burundi mbega byaheze gute kuko urabye ikibazo MC yashoboye kubagira kuri concert yabaye le premier bagenewe ari guca baba hafi bakasira ibi bintu bakavuga bati hano reka tugire ico dukoze. Company yamwubakiye stage hari ibintu byinshi batashize mu ngiro aho ndaza guhera kuri lighting mfate kandi no kubukomezi bwa stage ucuraba nuko yari yubatse stage ikibanza yari yubatsemwo yari yubatse ari ntoya igikurikira hari ibintu ku ruhande rw'ubuhinga batashoboye kuba bakurikiza. Cyambere nakwiye ko yuko lighting ntiyari kugwego kabisa nk'uko ndi Sat B tuzi. Inyubako umwe gatoya ku rundi ruhande rero gusetting ivyuma ugasanga hari ibikomeye n'ibidakomeye nibyo byaje kuba ikibazo gikomeye cyane. Uyu mu MC suwundi ni Amipron stage hafi ya zose zo ngaha mu Burundi aramaze kuba azihagararako yagira ibiro bike yagira byinshi icyo si kibazo ahubwo abubatse stage nuko hari ibintu batari barabye neza kuko urabye ikibazo yagize cyo kuba ashobora reka mvuge gutembagara cyangwa kugwa ubona yuko rujya rubaho yarahonyoye ko cyangwa kajya gakadre yarahonyoye ko katari gashigikiye neza. Ruca tubwira ko dusaba n'abantu bubaka ama stage atandukanye mu biteramo bitandukanye muze muraraba inkingi mwakoresheje ko zikomeye muze muraraba burya bukadre mushiramo ko bumeze neza kugira ngo abaririmbyi bacu canke aba MC
abo bose bagira uruhara mu kugira ngo igiteramo runaka kigende neza baze barahava bamerewe neza bafise n'amagara meza nk'uko babaje bafise amagara meza. Nkaca ngaruka mvuga nti hari abantu benshi bagiye bavuga bati kubera ko hari agakuru gasa n'akatameze neza kari kamaze iminsi kavuga kuri Sadbi na Amipro ngo baba babigizemo uruhara. Icyo namenye cyo nuko ataruhara na rumwe Empire Avenue muri rusangi babigizemwo, ahubwo ariko tekinike kuba bashoboye kubaka stage hari ibintu byashoboye kuba bibacika maze iri sanganye shobora kuba ryo ariko icyo dushimira Imana nuko MC ameze neza. Tunamusuhuze tumubwira duti ni byiza ko Imana yakurokoye maze ubandanya akazi kawe ibintu bikomeze kugenda neza. Ku rundi ruhande igiteramo ikatuvuga ko cyagenze neza kiretse aka kantu konyene kuko abandi bose bararirimbye indirimbo zakigwa neza, ubwitabire buraboneka, ibintu bigenda neza muri rusange. Ati muri rusange hoba harabaye kunyarukisha ibintu mu mwanya muto cyane gose mu gihe igiteramo cyari kizwi byenava ndetse n'imbere yuko icyo muri gera kigira iki kiba kabisa, byose byatangarijwe rimwe. Nibaza ko habaye kunyarutsa mu mwiyaranje wo gutegura iyo stage, ariko kandi hari gupimwa na cyane cyane kakaza nk'abantu bazobere mu kubaka ama stage aba yubatswe kuko biragoye ko ushobora kubomora nka stage yo muri gera kuko yamaho. Ikintu kimwe nabonye nuko hambavu yaha stage yashoboye kuba yubakwa mu Kanyosha, burya bukadire bashyira hajya hasi nuko burashaje. Urabye no ku mafoto urabona neza yuko ukuntu bwari bupanze bitameze neza. Hari ifoto Sadbi ya postinze ariko aragira check sound, urabye aho yari hagaze n'uyu musore bari bahagaranye yari afise telefone, urabona yuko nawe ashobora kuba yari afise ibiro byinshi. Gacibona neza ko buno bukadire butari bupanze, tari kuva ku metero zibiri usimba. Kwa kundi babatambye cyangwa ababyinnyi bava mu kirere bagasimba. Ahubwo se ntahura ukuntu hashoboye kuba hagira ikibazo MC cya kirato cya Fabiro kikava amahoro. Ahiya cyo cyararandura. Kirato yari yambaye. Ndacyabaza neza gusa ko ari original. Yahonyoye ku impera. Yahonyoye impera. Cyasanga udusumari twambaze kugira. Ariko kandi ubona ko ko bigenda kose bubabare bwo burimwe. Bubabare burimwo ariko ngo arakomeye ameze neza. Mana yarakinze ariko nini cigwa niko tugenda tugaruka tuvuga ati nugusuzuma buri kintu cyose na cyane cyane mu nteguro y'ama evenema mwe nayo. Bwana Mika burya iyo umugwayi umaze kumenyera ukuntu afatwa n'indwara uramenya n'ukuntu umugenzura n'amajambo ugenda mubwira. Rero niyo umaze kumenya stage ni bande baza kuyicako, mbega public iza kwakigwa ni yihe, uranamenya n'abaza kugenzura ati iyi stage iraza gukorerwa ko iyi evenema ku masanga nuko kabisa. Muri rusange no gukeburana, ariko kandi tukavuga ati stage ni nk'inzu igeretse, habona ko iyo babanje kubaka hasi babanza bagahagarika kabanza hakuma agafatana fresh bakazana n'ubundi mushinge bakaduza n'ubundi ya kabiri kamara nk'ikiringo kinganuko kabisa. Sukuvuga ngo hayabuze bije abashaki banze imere neza, ngazi ya mbere ifatane imere neza uburyo niwaza kuyigereka kiyindi taza guhurama kabisa. Rero na stage nuko urubaka ejo ugasubira ukaraba hirya ejo ugasubira ukaraba bikunze rega haya ngo ni nkwifise widuga nayo gahonyurako ukaraba ko ibimeze neza. Kandi ni ikintu bakwiye kuza bararaba kubera urabona zino stage ukuntu zubakwa ni ibintu bapanga bagateranya bakagira gute. Nukuza bararaba ko babugaye amaburo neza, zino kadire baba bazipanze neza, ivyuma byose bimeze neza kuko urabona buno bukadire n'ubuntu kenshi mu mbavu
bushobora no guhera cyangwa bugakunyuka urumva n'ibintu byo kugira iki byo kwitaho cyane kugira ngo abana bariya baze barahava bamerewe neza na cyane cyane wumva ko ari icyo giteramo habaye iyo Odega ariko kandi wumva ko Ami Pro ari muzima nubwo nyene biratinyitse biragoye kabisa